Uyu munsi mukuru bita wa Valentino mweranda Saint-Valentin ni umunsi mukuru udaturuka muri Bibiliya, ni umunsi mukuru uturuka mu bindi si ijambo ry'Imana. Kandi ukuntu urwaruka rutahura harimo ingeso zivuguruza ico Bibiliya ivuga ku bijanye n'inyifato nziza ikwiranye n'umukristo. Rero nashaka gutera akamo urwaruka rw'abakristo ngo ico Bibiliya yavuze bacubahirize, ntibasamazwe n'ivyo abatazi Imana barimwo. Imibiri yanyu ni ingoro za mpwemu yera, haba kuri Saint-Valentin, haba uwundi musi wari wo wose, muyikoreshe ibihesha Imana icubahiro, mwirinde ubuhumbu n'ibindi vyose bijana nabwo, muzigame imibiri yanyu, mugendere mu bugororotsi no ku musi wa Saint-Valentin, mwiyubare ntimugwe mu mitego ya Satani acisha muri iyo misi mikuru atahihwaniye n'ijambo ry'Imana rivuga. Murakoze.